mu kuzana The Ben inyarwanda yanditse ko aje ku miliyoni 40 sinzi ko ari byo canke atari byo Sivyo ararenza amafaranga nkayo The Ben twavuganye iri nziza cyane bivanye n'ibyo tumushakira amafaranga ararengayo sinzi iyo bayakuye ariko nibaza ko arengayo miliyoni 40 z'abanyarwanda yego y'abajene bangana nka wewe bari hari ariko baba bari mu bivya bwenge badashobora kwiruka muri ivyo rero ico ni ikintu ciza cyane urumva twebwe twaravyisinye kameme kuvuga aho twaciye aho twavuye naho turi sikure cyane mugabo sahantu umuntu atobwira abandi bantu harabo tungana bo twigira ko ibintu hari n'abaturuta nimba bashima ivyo dukora bo nabo bo bikora rero iriya yari ni témoignage yanje personnel ya indubwira umuntu kugira ngo niyumva hari ico imumariye nawe akuremwe ivyiwiwe nubwo usanga abantu bamwe bafata ibintu gutandukanye ariko ahandi abandi bamaze gutera imbere cyane iyo uvuze témoignage yawe ahubwo biba ari amahirwe abandi bagiriwe iyo ari nziza niyo yoba mbi ko nta kintu kiba kibi biterwa n'ubucumva yareka je nivuge kugira ngo nasanze abantu cyane cyane dusigaye tu ariko iyo wivuze naho nyene nabonye hari abo bitagwa neza ariko ivyo nta kibazo muri make gukora nk'imashine ni ntabwo ari bibi sinzi impamvu umuntu ashobora kubabaza ahubwo kenshi abenshi barabura ayo mahirwe yo gukora nk'imashini buriya gukora nk'imashini ushobora gukora nk'imashini mu muziki ushobora gukora nk'imashini muri restaurant ahubwo nibaza ko yagize akarere gato mu brother no umwana muto yagomba gukora cyane ahubwo yakagubaye avuga ko yokora nk'imashini kubera ko Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe sinzi ko nano kuvuga hariho gutegura ama evenement kuba umuririmvyi no mu wundi buzima busanzwe. Amazina witwa nde? Nitwa Jean de Dieu NISHISHIKARE. Ndabahaye mwiriwe. Umeze neza cyane. Meze neza. Mu Burundi habonye gute? Imyaka yari iheze. Imyaka ni myinshi ariko mu Burundi ni hameze neza ni izuba. Ubwiranije niyo tuvuye mu Burundi ni sawa cyane muri iyi minsi. Kubera aho turi hariko haragereza bya bihe by'imbeho. N'amaneje n'ibindi. Ariko hano hameze neza. So uyu munsi abantu bari bashaka kwiyumvira ninde yazanye The Ben. Ni wewe. Bimeze gute muri iyo story kugira yumvire ko ushobora kumuza. Yes, story ya The Ben kuzi Burundi ni twebwe nka na company turi beshi. Rero turi company irimo abantu batari bake bikitandukanye. Rero ni twe tuyihagarariye. Vuze ngo ni jewe nta kintu za kubeshemo kinini nivyo. Story rero yaje ku kuntu dusanganye iyo migambi yo gutegura ibitaramo kuva kera. Kera cyane haiza amezi 3 tugize iyo ide. Rero mbo twipfuje gutangurana nabo The Ben yararimo kandi tuganira neza ibiganiro byacu nawe bigenda neza. Kugeza kuri uyu munsi mubonye dugiye kubereka ku mugaragaro ko azoba ari hano itariki 30 muri show iri VIP n'itariki imwe y'ukwezi kw'icumi kuri show rusange kuri Jardin Public. Uri muri wa mutuvuge kuri muri wa mugambi umwe w'umukuru w'igihugu aba diaspora baze gukorera mu gihugu cabo cyane gose cyane no mu byatumye umunsi turi hano nakamoni ko kumva ko hari ibyo tugomba gukorera igihugu nk'abajene na cyane cyane ho urumva tugomba kujana umwe wese n'icyo ashoboye na domaine yiwe. Rero muri domaine nyinshi nkoreramo domaine y'imyidagaduro isanzwemo kandi urabona kwidagaduro n'umujene n'ibintu atari bango ufise imyaka ingahe? Ndiko ndaba imyaka 25 turi ku myaka 24. Niko bwira aba diaspora babajene mu kingana mu rungano rumwe mu kwiyumvira kuja guteza imbere igihugu cyane. Nibazi Burundi tujye brochette. Hararyoshe, hari brochette, hari indya ziryoshe. Nabo barabizi bamwe na bamwe hariko nk'abatarahaza baba bahari nabo mubwira abavyeyi babazana hano. Twubaka igihugu ni igihugu ciza coroshe gukoreramo gusumva ivyo bihugu bindi tubamo. Igihugu kiri no gushigikira abajene cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ndi hano Bujumbura, niyo mpamvu nabandi bahari. So karibu kabisa Burundi tubugire ikindi gihugu. Okay, career music ndayisubira ko gatoyi kandi ubandanya ari byo bandanya ukora bimeze gute ku giti cyo wawe?
Vya kariyeri bivanye n'imigambi yabaye myinshi ariko kariyeri ntahija n'ubundi urabona tuyirimo ariko ntituyirimo nkuko twagomba kuyibamo. Turi umuntu abikora byose hari ibiri ko birategurwa tuzomenya mu misi ntaco no bivuga ko kinini kubera ko ubu duhugiye cyane muri ibi by'ama event ama event menshi tugomba gukora umwaka utararangira mu bihugu bitandukanye naho iwacu cyane harimo jewe sindimo kubera deja nkora nk'imashini urumva bisugure ko abatarashikayo basanzwe bakora nk'imashini hari yareka je nivuge kugira ngo nasanze abantu cyane dusigaye ariko yo wivuze naho nyene nabonye hari abo bitagwa neza ariko ivyo nta kibazo muri make gukora nk'imashini ni ntabwo ari bibi sinzi impamvu umuntu ashobora kubabaza ahubwo kenshi abenshi barabura ayo mahirwe yo gukora nk'imashini buriya gukora nk'imashini ushobora gukora nk'imashini mu muziki ushobora gukora nk'imashini muri restaurant ahubwo nibaza ko yagize akarere gato mu brother no umwana muto yagomba gukora cyane ahubwo yakagubaye avuga ko yokora nk'imashini kubera ko iyo wakoze nk'imashini biragusa ntabwo bipfa ubusa ibyo uri kurakora byose wabikoze neza ukabikorana inguvu nivyo n'igihugu kidusaba so urumva ibintu igihugu kidusaba gukora cyane gukura amaboko mu mpuzu ninde muntu ndagomba kuja kure yabyo nibaza ko ari agakosa gato yibeshe gato ariko ni ikintu igihugu kidusaba isi n'ivyiriko niwo muvuduko buri muntu ariko wo gutera imbere wo guhindura ubuzima bwacu n'ubw'igihugu n'ubw'abatwegereye umukuru w'igihugu n'ivyo adusaba so hari akavido nabonye kuri Isimbi mwakoranye na Sabe mubwira story kugira ngo ushike kuvyugeze kuno munsi urashaka kudusangiza ni story nziza cyane navuze ariko ndayivuga itanakwiye kubera umwanya wari muto ni story nini y'ubuzima bwanje sinzi ico wifuza ko no bivuga kubera ari nini wombwira ari abajene bangana nka wewe bari hari ariko baba ari mu bivyabwenge badashaka kwiruka muri ivyo rero ico ni ikintu ciza cyane urumva twebwe twaravyisinye kameme kuvuga aho twaciye aho twavuye naho turi sikure cyane mugabo sahantu umuntu atobwira abandi bantu hari abo tungana bo twigira ko ibintu hari n'abaturuta nimba bashima ivyo dukora bo nabo bo bikora rero iriya yari ni témoignage yanje personnel ya indubwira umuntu kugira ngo niyumva hari ico imumariye nawe akuremwe ivyiwiwe nubwo usanga abantu bamwe bafata ibintu gutandukanye ariko ahandi abandi bamaze gutera imbere cyane iyo uvuze témoignage yawe ahubwo biba ari amahirwe abandi bagiriwe iyo ari nziza niyo yoba mbi ko nta kintu kiba kibi biterwa n'ubucumva ishobora kuba mbi kuri jewe ikaba nziza kuri Patrick urabona biterwa nta kintu rero nubwo iyo bari defo ishobora kwigisha ubundi ntazokore defo nkeswe iyo ari ibintu biri positive ushobora kuba wakumva nawe ugakuramo iyindi migambi so turanezerewe cyane kubera ko iki kiganiro cyahinduye amateka y'abantu benshi bamaze kutwereka ingene batanguye amakampani nabo bamaze kutwereka ibikorwa bariko barakora nabo tutazi nabo tuzi bakeyi mu biti zacu kubera nta bindi biganiro twarose umwanya wo gukora ariko tuzoronka umwanya wo kuvuga byinshi burya ubuzima bw'umuntu buba ari bunini iyo yahisemo kububwira abandi kandi ufatiye no kuri ico c'abajene rega dukore rega nta yindi shwa niyo si turi mu isi yo gukora udakoze navyo nyene nta kibi kirimo ariko kiba ari kibi kubera iyo utakoze usanga ari hatari so dusozera ikiganiro open mic mu kuzana The Ben Inyarwanda yanditse ko aje ku miliyoni 40 sinzi ko arivyo canke atari ivyo Sivyo ararenza amafaranga nkayo The Ben twavuganye kiri nziza cyane bivanye n'ivyo tumushakira amafaranga ararengayo sinzi iyo bayakuye ariko nibaza ko arengayo miliyoni 40 z'amanyarwanda yego so kuri gushiramo rinoji naho ntiyumvire abandi barundi muri twariyumvire abandi barundi benshi cyane kuko turabarundi natwe ariko mu bitera mu byinshi dufise twasanze kubera nakubwiye ko i December dufise ibitera mu byinshi bigomba kuba bikabera mu bihugu bitandukanye meme na hano mu Burundi rero abandi nabo twabashyize mu yandi mashow muzogenda mubibona hari ayandi mafishaje agiye gusohoka vuba y'ibindi biteramo bizobera hano mu gihugu n'ibindi bizobera hanze muri Europe ivyo byose uzosanga hanini byiganjemwe abarundi usumvya n'abandi ni cyahe kintu canke itafari ushaka gushira ku muziki y'inzonzi itafari rya mbere nuko umuririmvyi yabikoze neza tuzomuha akazi ico ni ca mbere ntaronke hit ngo yijana uko nyene tuzoprofita
amahiti yabo tuyakuremo amafaranga, ayo mafaranga agirire akamaro na company, agirire akamaro na ba nyira amahiti. Ico nico nabonye twe dushobora gukora kuko nerere yaho usanga abaririmbyi bafise amahiti akijana uko. Ivyo twende tuzosubira kwemera ko bisubira kubana cyane cyane mu gihugu. So reka nagushimire cyane, ikiganiro ni open mic, ubwire n'akajambo bwiye abakunzi ba open mic n'abakunzi muri rusange. Urakoze cyane. Open mic ni nanjye ndayikurikira nubwo atari iminsi yose, ariko ndayikurikira nkabona ibiganiro byayo bifise isuku, birasukuye nk'iby'abandi atari benshi cyane, ariko mufise umurongo mwiza, courage. Natwe ngira ngo mu minsi tuzoba joininga muri iyi business kubera ko turabona ko ari nziza kandi ifise ikimarira n'igihugu. Murakoze cyane, mwakoze no kuduha uyu mwanya. Ntaco vyica kubera yamaze iminsi se we yapfuye, ntaco vyica gatoyi muri tunamwihanganishe, ariko buriya ivyo bintu ntavyo nomuvugira cyane, ariko nizera ko umuvyeyi yareze abana bagakura kugeza ku rwego nka ruriya, ikiba gisigaye atari kumuherekeza n'ubunebwe, ahubwo abakeneye guherekezwa n'ibikorwa vyiza bishobora no gutuma umuryango uguma uri stable. Niko ndavyumva, sinzi nawe ngira ngo vuba zo bari hano bigira icyo atubwiye, ariko numva umuvyeyi yarakureze ugakura, yagize mu bigero yitabiwe Imana, utoca ugenda nawe ngujyame kuko ntacyo buri kura, nta zina ry'uwo buri kura sigasira. Ibikorwa numva ari ikintu yagomba gukora. Asante sana. Murakoze cyane.